Mwaramutse canke mwiriwe bivana naho muherereye. Uyu munsi tugiye kubabwira amajambo 10, amajambo y'ubwenge, amajambo akomeye yavuzwe na Sadio Mane. Sadio Mane n'umukinyi avuka muri Senegal, n'umukinyi yashitse kuri vyinshi, yakiniye amakipe akomeye nka Salzburg yo mu Budagi, Southampton yo mu Bwongereza, Liverpool mu Bwongereza, FC Bayern Munchen yo mu Budagi, ubu naho akinira Al Nassr yo muri Arabie Saoudite canke muri Saudi Arabia. Sadio Mane numwe mu bakinyi bicisha bugufi cyane kwa ko yagiye bigaragaza muri byinshi aho wewe ateza imbere cyane aho yavukiye. Rero kubwo ubutwari bwiwe yaranavuze n'amajambo akomeye cyane ashobora kugufasha wonyene, ashobora kugufasha kugira ngo nawe ushobore gutera ikirenge mu ciwe n'ubatera imbere. Ariko ndashaka gusaba gukora subscribe canke s'abonner kugira ngo uzohe kwirikirana ibiganiro byinshi biryoshe tubabwiye amajambo akomeye yagiye avugwa n'abantu bazwi, abakinyi, abanyepolitiki ndetse n'abandi benshi bagiye bavuga amajambo akomeye ashobora kugufasha kuvana kuri urugero hagushira ku rundi rugero. Nimba ariko zinawusheko je mpahita na commentaire. Jambo rya mbere yavuze ngo kuva mfise imyaka 2 canke 3 ndibuka ko akenshi naba nitaye ivy'umupira natanguye gukinira mw'ibarabara. Niyo mpamvu umuntu akwiye gukurikira indoto yiwe aho gukurikira ibindi byose. Indoto y'umuntu ayitangura ikiri muto, mu gihe arose umuntu amushigikira iyo ndoto yiwe ashobora kuja imbere, iyo ndoto ikamukiza, ikamuhindura ubuzima naho abaye ndetse n'ibindi byinshi kuri we. Ijambo rya kabiri yavuze ngo mu gihe ubona uwo muhanganye ariko aratera imbere kora cyane kugira ngo ntagusige kanini. Nivyo hari igihe twiyumvira byinshi, hari igihe umuntu abonye ariko aratera imbere benshi bihutira kumugirira nabi. Oya, ahubwo nawe kora cyane kugira ntagusige kanini. Nubwo azoshika imbere azovuma gusiga gatoyi kuko navyo birafasha kutazogusuzugura cyane. Ijambo rya gatatu yaravuze ngo sinigeze ndota kuba umukinyi yabigize umwuga ahubwo narota kuba umukinyi wa mbere mwiza kw'isi. Indoto ntizikwiye kugira imbibe, ntukwiye kugira imbibe z'indoto zawe. Indoto zawe gumukora gushika aho uzoshikira, ntuzovuga ngo ndashitse. Abo indoto gumubandanye. Niyo mpamvu abantu benshi bateye imbere guma batera imbere gusumba. Bifuza gutera imbere gusumba nta uvuga ngo yarahijeje. Indoto gumubandanye gumabona ko ari ivyo ugize nta ivyo ugikeneye inyuma imbere yavyo. Niho ubonera ko ari indoto kandi zikomeye. Jambo rya kane yavuze ngo sinkeneye gutunga imodoka zizimvye n'inzu nyinshi, ico nifuza nuko abanyegereye na cyane cyane aho mvuka baronka ko ivyiza ubuzima bwampaye kandi ndashimishwa n'ivyo mfise. Sadio Mane numwe mu bakinyi bicisha bugufi, numwe mu bakinyi bitanga cyane kuko aho avuka mu gace avukamwo umunyagihugu wese ashobora kuronka amadolari 70 ku kwezi. Yanabafashije abubakira ibitaro, amashuri ndetse n'ibindi byinshi ariko arabafasha bimwe biteye igomwe. Numwe mu bakinyi batigira bibagira iwabo, nawe nibatera imbere ntuzobibagira iwanyu. Uzushimishwe n'ivyo ufise ahubwo ushimishwe kandi nashimishwe no kwisangira n'abandi batashije kugira amahirwe. Jambo rya gatanu yavuze ngo uwo muhanganye niwe akwiye kuba umuntu agutera intege kuko atumudasamara. Uwo muba muhanganye mu rukino, mu buzima canke mu bintu biriya nakwiye gutuma udasamara, ahubwo aho kwibaza kumushyira hasi kora cyane ushobora kumusumbya nawe kuko hariyo byinshi ushobora kumusumbya mbere nawe ugasanga byifuza kuri wowe ivyo bintu. Jambo rya gatandatu yavuze ngo nimba ushaka gutera imbere utegeza kwigenga mu vyiyumviro, nivyo bituma ugira concentration kuko niwe ubuzi ico urondera. Kenshi twifuza gutera imbere, kenshi twifuza kuja kure, ariko ikintu cyiswe concentration cyangwa kuba concentrated, kuba guha agaciro cyane ivyo uriko urakora, kubiha umwanya ukwiye, nivyo kenshi tudakunda gukora. Nivyo kenshi binakunze nuko dukwegera umuntu yicuza ibi na biriya. Ni ngombwa rero nimba ikintu ushaka gutera imbere ugira concentration ikwiye, ugira kuvyitaho nyene bikwiye kuko urugero ushaka kuvyitaho n'ubwo ushaka gutera imbere byose birashobora kungana. Ijambo ry'indwi yaravuze ngo ndi umuntu akunda kumviriza, umuntu akunda kuraba kandi umuntu akunda kwiga. Sadio Mane n'umwe mu bakinyi bahoze utakunda kumubona ariko araharira kandi umukinyi ubona akunda gukora cyane ndetse yitanga ku rugero rwo hejuru, hamwe ubona ati ubu naho byari byanse yitanze utoshaka kumutaka umwikomo, kandi navyo ni byiza cyane mu buzima umuntu akakomeza kwitanga uko bishoboka kose. Jambo y'icenda yavuze ngo utegereza kwiyizera wowe nyene kandi ukiyizera mu byo ukora iminsi yose.
akenshi umuntu arizera ngo ibi na biriya akizera ariko ikintu ca mbere ni ukwiyizera, ico bita la confiance en soi. La confiance en soi ni ikintu gikomeye, kwiyizera wenyene ni ikintu gikomeye mw'iterambere ry'umuntu muvyo aba ariko arakora, kuko bituma ataza kurabira ku bandi ngo naka ngo ariko arandaba canke ngo naka ngo ariko aragira nte, oya ni ijambo rikomeye Sadio Mane yavuze y'ukwiyizera wenyene, hama ukizera n'ivyo ukora n'ivyo uriko urakora, ukizera ku bintu bifadika atakwizera ku bintu bidafadika. Ijambo ry'icuma ryo ryanyuma yaravuze ngo ngerageza gukora cyane mu buryo bukomeye iminsi yose kugira ngo niyongere ku rundi rugero no kuba mwiza gusumba. Nta rugero umuntu ashika akavuga ngo narashitse, ahubwo abantu bose bashishikara batera imbere, abateye imbere bakagenda gutera imbere, umuntu wese agashishikara kuja imbere mu vyo abarimwo. Niyo mpamvu bose bashaka kuja imbere, umwe wese ivyo urimwo vyose shaka kwiyameliora, shaka gutera imbere muri vyo. Mwakoze kubona mwatwumvirije, mbe mw'ayo majambo 10 ni ryari gukoze kurashaka kuja muri commentaire utubwiye. Ndashaka ndagusaba utarakora subscribe canke s'abone, uja muri gukora subscribe canke s'abone kugira ngo nzokwigana ibiganiro vyinshi. Murakoze.